mutakaza Mbappe mu gihe nkuko bivuze company arashika muri Bayern ikintu ca mbere yakoze kwari guhamagara abakinyi b'abakadre bari batangwe kwimva ko bari out muri projet za Bayern akababwira icyo abashaka ko nico abakeneye ko bokipa muri rot uno munsi cyagarukanye Rafinha muri Formini Frika gisinya muri Barcelona yasanze Rafinha ari usohoka harambwa ati no ingo urumwe makinyi niteze ko vyinshi muri projet yanje ariko Arbeloa Arbeloa ashobora kuba yaraje mva aganira nande na Vinicius Junior kandi ugejeje kubona hari uburyo yamugaruye mantarama kuko BNC imbere ko Zaberos ava muri Real Madrid hari clans ibiri hari yobawe na Mbappe bafede babuni inyuma kidogo abakinyi ngo bahabwa umwanya mugabo akabana na Claya Vini na Jude Bellingham n'ubundi Arbeloa yinjiye muri Madrid krani yavaho ago no musi kintu nabonye cyajemo ni kintu cyo kuvuga ngo umufaransa wacu turamugwanako abandi nabo ngo Vini ni umukadiri muri equipe Madrid imyaka 3 turamugwanako bisobanura ngo equipe nago yigeze hindura structure ico Arbeloa yivango yari kubanza gukora kwari kubanza kugira ikikuza abo bakinyi bose abona ko akeneye aba leader bose muri vestiaire umwese akamuhamagara personnellement akamumvisha imvango icyagira iki icyamushaka kuneza yiki rega niyo nagarutse nkavuga inyuma gutakaza 6 inyuma kuva mu bikombe byose niho rero ibintu bitari kugira iki kuba expose tutangura kubona conference bro ino ni equipe nkuru ya Madrid kandi ugira witwa umukinyi wa Madrid uteza kuri umukinyi ibyo ufite taramugabo uteza kuri ufite niyo professionalism kuja mu itangaza makuru kavuga ngo mumenyereze yambwiye kunuko hamumenyereza akaza kabibeshuza umunyereza akaza man iyo aho nyene deje umaze kubona ngo ivyo byose musobanura uno munsi kavuga ngo Fede na Tchouaméni tubahanye ngo 500 makaje uvuga ngo iriya derimere ko umukinyi mwize kibifise ashaka gusanga ngo bivanye n'ibintu byabaye deja ni hano ngaruka nkavuga ngo iyo Arbeloa ibimaze gutaka credibility yayo iyo Arbeloa na Alonso uko bivugwa ko Perez we barabivuze avuga ngo bose n'abakinyi beza mugabo ndavyagiriza urugero rubi canke ivyo batatanze bateza gutanga abamenyereza babiri twatunze muri no season nemeza ko Arbeloa yagaragaje kujera vestiaire iwe mugabo yibagira elema bita Kylian Mbappe mentalement nkuko n'umugabo yitwa Alonso we yagaragaje kubereka ngo ivyo kujera vestiaire nibikene ko azokina ubimerita canke umwe ivyo nifuza yibagira ko kujera vestiaire mu gihe ufite abastar ari kimwe mu bintu bigize gute bikomerezo pour laquelle nkuko Mourinho bigaragara ko ari karinja muri nonzo sinibaza ko Mourinho azoza yekarta Mbappe na Vini ahubwo agomba kuvuga ngo ndabatunga gute kuko kubatunga bakina umupira ni byiza ko bitanguye ku expose bivuga ngo Madrid ishobora kuyibabajwe n'amajambo Mbappe yarayavuze ariko kandi Mbappe banamoje turasohoka Madrid ati kubereka insohoka Madrid ni muri equipe nziza kwiza mugiye n'umugabo yitwa Francois Perez aheruka kubikonfirma avuga ati Mbappe n'umukinyi mwiza uyu mumesha makuni Jose Felix Diaz mama akunda gutanga makuru menshi ya Real Madrid yavuze ko indani en interne Real Madrid considère Kylian Mbappé comme un joueur clé et Florentino Perez le voit comme le meilleur joueur de l'effectif. Mais personne n'est touché. Mais au Real Madrid, personne n'est au-dessous du club. Les exemples de Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos le prouvent. Quand il faut protéger l'institution et respecter la ligne du club, même les plus grandes légendes ne sont pas indispensables. Mais c'est en fonction du mumenyereza ufise n'uburyo ashobora kubishira. Aha rero niyo ncangaruka bavuga ngo abantu babwe barataka Perez n'ibindi. Hari responsabilité nk'ubu Perez ibi bintu nyene bireka kabirekera Zabi Alonso byose yo byicujije nkuko nuno munsi yafata ibintu byose akabirekera umugabo yitwa Arbeloa yo byicujije rega n'ubuzi nuno munsi hari ubashaka kuyimva yamaze kubakura mu masocios hasika amaze kuvuga ngo mu mazimisi hari amakosa mboro mengo mu nkora mu komitira nk'abamenyereza reka ndavyifatire mu mino kuko Jose Mourinho ntabwo ari yo shwa ya mbere ya ntabwo ari shwa y'abasocios yabaye shwa y'umugabo yitwa Perez wenyine baramukoza oya ni sawa tuvuye muri Madrid Alonso Mbappe Vini Arbeloa twifuza kwinjira mu mwakuza muri Real Madrid ya Mourinho avec Mbappe et Vinicius alafu atari ivyo umwe arasohoka adasohotse egare yo kategereza kuzana management ituma tuvuga ngo erega nizeye Mbappe na Vini erega nabo ngo muri board na clan ya Real Madrid mu abasocios hamwe na president bafata Vinicius Junior no witwa Kylian Mbappe nk'abakinyi beza kandi bagomba gukina ahubwo bo ngo babona ko babuze umumenyereza ashobora guhuriza hagati ibikorwa vya Mbappe na Vinicius Junior cyane bwa mbere bivanye n'umubano uri hagati y'aba bombi babiri
hama ngo bitanga umusaruro erega umubano ni wabaye mubi kuri nico kibazo cyonyine ngo abarongozi ba Real Madrid babona nk'iki gifatira equipe yitwa Real Madrid erega si kibazo cyuko Mbappe na Vini batobana cyangwa si kibazo cyuko Vini na Mbappe batokinana erega ikibazo atabwo twamuze umenyereza aza kubahuziriza hamwe abahuriza hamwe ibikorwa bya Mbappe na Vini bigatanga umusaruro kuri equipe ariko kandi bivanye d'abord mu mubano kuko nubwo baba professionnel cyane erega Vini Mbappe ntibabanye neza ikintu cyo kubana Edi jewe ndagitandukaniriza ni Madrid ya Carlo Ancelotti afise Mbappe na Vini ikibazo ni cyabaye umubano wabo ikibazo cyabaye kuri structure ya equipe byagaragara ko yatakaje Cruz itamusubirije mugabo no munsi nubwo nubundi twe turiko turagaruka kuvuga ngo Mbappe Vini tubanze twibuke ngo hariho karite Madrid ikereye mu mukinyi wo hagati mu kibuga uriya Murino rero yagumye avuga uno munsi atagize gutataguzwe rero uno munsi equipe yuzuye amatiyeri y'ibijyanye n'amakarite bakeneye mu bakinyi wo hagati mu kibuga ca turaba uburyo ugomba kubahuza aba bakinyi babiri ku ruhande rw'imbere rero no munsi ikintu mbona ko cyabaye ingorane byari bigoye guhuza karite ya Vini na Mbappe mu gihe deje equipe muri structure tuzuye ariko kandi twatunze abamenyereza babiri batandukanye umwe wese aza apansha kuri umwe gusumba ku wundi twatangwa rero umumenyereza apansha kuri Mbappe hama turangije rero umumenyereza apansha kuri Vini mu gihe Carlo Ancelotti yabatunze bose bigaragara ko wowe uri Vini ni worengera Carlo wowe uri Mbappe ni worengera Carlo ahubwo rero Carlo cyamwishe niki nabyiuka tubigaruka ko twavuga ngo afite effective rirede ukavunikisha Mendi ugasanga uri kuraburikora nta mukinyi utunga indwi zitatu zikurikirana agiye mu mvuno wagarutse umugarukanye yihuta bivanye nuko atawundi ufise si kubganje iyi equipe itunga umugabo yitwa Carlo Ancelotti ifise Mbappe na Vini ariko yarinjemo nk'iziyerema bari binjemo ino sezo umusaruro bayutandukanye n'uyu kubera ko Carlo ico ndamwagiriza kiriya gihe suko yananiwe gutunga Mbappe na Vini ahubwo yananiwe bivanye nuko yisanze umwaka wose afise effective réduit jusqu'à la fin uvyibuka ko yabaye oblige kuzara umwanya muto umugabo yitwa Ardagura bamwagiriza ngo hari uburyo bamwimye umwanya n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo akabona ngo hari situation mbona hataragira wo ku debloka nkande nka Ardagura muvyibuke kuri finale mu mwanya finale ya Copa del Rey yarinjira kandi ubona ko bimeze neza mugabo nino sezo twitwa ko dufise gurere mwiza vyibuke manalize twagiye turakora tuvuga ngo gute utunga umukinyi mwiza nka Ardagura mugabo bigaragara ko iyo rukamvye ata minota 90 gukinira rega n'ikindi naco menye ngo twigeze no kwa tubira tukabona ngo nivyo izo resultat kuzitanga Ardagura mugabo tukabona ko ari absence y'abaganje murabizi ko hari gihe uyu mugabo Jude William Victor Bellingham yamaze igihe kinini hanze y'ibibuga tukavuga tuti mbega ntiyagaruka uyu mwanya nino poste nino puissance Ardagura ahabwa hagati mu kibuga azoyigumana no musika ngira ikibazo Madrid iracastragoringa gusubiza tuni kuri tarasubiriza no musara makuru avuga ko ugo igomba itakaza Federico Valverde ubundi umenyereza yinji acabura umusaruro bace bitwaza egoisme iri swata nimba Mbappe canke ari Vini mugihe n'ubundi structure ya equipe itaruzura kuko no musigenda erega ni hamwe nyene rimwe na rimwe football si statistique hari abakinyi babaye beza muri statistique mugabo bakabura des trophées individuels mugabo iyo umukinyi ari mu kibuga tukavuga ngo vyamunaniye tubanza kura umukinyi en question bivaye n'uburyo akinishwa wewe yasabye iki muri equipe herego no musi ugiye kuraba Zabero sinvuga nyameje zimwe nako igice kimwe cya Saison uyu Arbeloa akameza igice kimwe cya Saison mugabo ibice bidasa ibyo bitandukanye bien sûr jewe kumenyereza igice cya mbere cya Saison neza ko vyoroshe kubera ko nivyo bigwa performance yo kwigice cya kabiri imvugo ivyo ndavyumva mugabo performance imvugo yari yazitanze contre qui erega jewe no musi aronse ikintu ndamwagiriza niki mu gice cya mbere cya Saison Pep avuga ko yatsinze match nyinshi mugabo match zikonta resultat y'umugabo yitwa Alonso nazo ni mediocre yahoza gusigura abantu ko watsinze Getafe watsinze Celta Vigo na Rayo Vallecano aza equipe yati mvugo resultat yabuze imbere ya equipe nkuru yategerezwa kuronka niyihese raba Alonso muri phase ya Ligue imbere ya Liverpool
na match yasinze raba Alonso muri phase league imbere ya Marseille muri phase league match zose raba Alonso imbere ya Atletico Madrid match ya mbere uvuze Marseille yayitsinze en souffrance mugabo na ko niyo point n'ubundi nakimwe ya produce kandi yatugarantiza equipe ikina umupira mwiza uwo mupira mwiza yinje yatugarantiza equipe kenivyo nibo egarama classico basinzemo Barcelona nta kintu nakimwe bigeze basinzemo twumvikane aza kuri kino kintu cy'umugabo witwa Abaye Alonso nivyo ni sezo ni ibice bibiri bya sezo biba bitandukanye cyane kandi inguvu bigusaba muri sezo ya mbere n'inguvu bigusaba muri sezo muri deuxième partie ntago ziba zitandukanye mugabo nkuko wabivuze Atletico Madrid match ya mbere baranayingarije sivyo oya hageze ibintu iyi derby kubwanjedi hageze ko dukompara Alonso ni mwiza kuri Arbeloa kubera yuko ari urugero yatweretse kwa Livecontroller kandi ari n'uburyo ashobora kuza akavuga ngo ndiko ndumva ko Madrid twohindura erega umenye ngo ivyo ndavyumva umenye ngo hari uburyo Alonso uburyo wera ko gwana na Vestiaire niwe yavyishizemo ariko erega Alonso yagwaye sinibaza ko cyo si kimwe kuko naramuzengera ngo dabora baza shere ubwo bwumvikana butari buhari abanza bugaruka kandi ku bice byinshi yarabishitse ko umugabo twara Arbeloa ubwanje mbona ko Arbeloa byari bigoye kubera ko Arbeloa ukigirana beef na Carvajal ukagana beef na Carreras cyangwa na Raul Asensio n'abandi nuwo Kylian Mbappé wowe iyo beef iraba no niko wegereza igikombe iyo ubwiraniye beef n'umukinyi ugaca utakaza igikombe runaka bire expose gusumba undi yagiraniye beef na Vini hataragera umenya gutakaza ibikombe rega uno muzi byarubwira uburemere bukomeye cyane nawe yaba bariko baravuga ngo we ni gutugara kuri Mbappé ukamwima umwanya ugaca utakaza igikombe tugaca dusubira kugira Saison blanche umva bizo uburemere bungana cyane ikintu je magara ko ni ikintu cyo ko nivyo bigoye ko na lisansi yawe woyikwaka wisanze ni muri mu gice cyasize waravuye mu mahigano sibyo mugabo gendura buno munsi ni equipe yarayisosemo ifatwa na Arbeloa mugabo tukabana twibaza ngo performance twese mu nkino zibiri zitatu barazigumana Madrid nivyo byaboneka ko muri phase iri kumwe na Abaye Alonso yabiyo cyane na statistique zo mu gato Kylian Mbappé muri phase retour nivyo hari uburyo uwo Arbeloa yaje ashaka kugaragaza Vinicius mwiza mugabo na Mbappé hari uburyo bivuga yabaye nyuma y'ikibuga kubyimvune cyane gusoma muri phase are mugabo kandi yagarutse ikagaragara ko mentalema nawe Azar yavuze ikintu kirangwa ko phase ari mediocre umugabo witwa Abaye Alonso mbere y'equipe udusezerana equipe ngo ikiri umupira mwiza contre les grandes équipes nta kintu produit ugiye kuraba presque yose ubike ko Atletico phase yamutsize 5-2 uriko uratsinda Pavard historique imvaga ari match historique yatsinze Juve kimo kubusa uriko uratsindwa na Man City muri phase league zikagupakira Liverpool yamutsize kimo kubusa Man City yaramutsinze ko setsinze 4-3 Man City yamutsindiye Santiago Bernabeu Man City yatsinze Santiago Bernabeu 2-1 wo office wa Mbappé wa witwa ngo ariko aragutsindira ivyo bizinda yarafise genda bico wasezeraniye equipe yabwiye abantu ngo nifuza guha Madrid abantu ikiri umupira akavuga ngo ngwini yo Madrid yanje cyane kandi ibyo yaje imposa kandi amatera gukina twarabona ngo ari kintu cyane mugabo igihe cyose yakindi bikomeye byaranze rero resulta zari ugacongera ko no umusaruro mu imbere ya grand rendez-vous ugacongera ko rero n'umwana utari mwiza muri vestiaire we numbwira ngo watsinze match ari mediocre abakinyi abagabo mu mve byagaragara ngo hari kibazo hari tushe nico yatanga cyaboneka ko ratanga mugabo mugani wawe vago yicigwa niyo vestiaire ko no musi uwo bita Arbeloa ereguribuka ko nyuma yo gusohoka n'abakunzi baravuga biti abakinyi barongajwe imbere na Vini na Jude bakoze inama bari mu bananije umugabo yitwaza Bielo ni nyuma yuko gasohotse bakoze inama bonye navuga ngo ubu rero reka tutangire equipe je mugabo nemeza ko atari we wamunanije ahubwo uburyo we yinjiye nk'ubu yo yinjira yumvisha Jude wowe Jude poa yinjira nyayihawe na Perez ko biri kose c'est pas poa yahawe uko umenye ko nyuma yuko nuze asohotse cyavuze ko Perez ngo yifuza umumenyereza aza muri Madrid akagabanya ikintu citwa ngo ni famille cyari gihari kuri Ancelotti hari uburyo ngo uburyo Ancelotti wamengo ngo bitandukana mvago birenga kuba uwo n'umutego kuko president yaraguye muri kwirukana erega yaraguye mu cyane ko urubwo ko yaje bwira abafanya abakinya ati ibintu mwe byango vyo kwa Carlo mweza gukina match mugaca muri Dubai n'ibindi bihagarara urubwo ko yempoje ibintu byo mu entraînement n'ibindi bigiye bitandukanye
vyose akavuga ingene bitegereza kugenda haya ninde yatanguye azana amadrone ni Alonso canke nibo nyene Yeah, azana yazanye. amadrone muri entraînement n'ibindi bigiye bitandukanye ukabona ngo hari ibintu vyinshi byahindutse ariko bamuzijije Vini umubano wa Vini waramwirukanye bonyene erega kandi kindi wowe nshobora kumbwira ngo baguhaye vyose ama bace bakubwira ngo hano mu star ari Odesi ya buri kimwe rero ikintu jana ariko ndagaruka ko nashima dushaka dukurutira turangize kuri no gihe ino dosi nuko nemeza ngo Alonso no menyereza muri za paraporo ya Arbeloa mugabo Alonso na Vini zingana of course Vini zingana kuko yaravuye kwa Bayern atatsinzwe yakinye finale ya Europa League of course atsingwa na Atalanta 3-0 yaravuye no mwaka urumva yaravuye kandi n'ujyamo kanyine ukurikira nivyo niyo yatwirikoma mugabo arabona ngo quand iyo touche yiwe muri equipe ya Bayern Leverkusen yaragaragara equipe deja yari yaje muri Ligue des Champions gusumba kuri Zabi kuri Arbeloa OSV iraje kwidugiriza kwa Real Madrid nk'umumenyereza avuye muri Castilla erega je naho niko ndagaruka njavuga ngo rero umugabo witwa Xabi Alonso we yarazi kaje kumvisha Madrid ivyo bazokina bitandukanye n'ivyo babaye mu myaka nindi kuri Carlo Ancelotti ndetse n'abandi bamenyereza b'imbere ico cyari cyambere kuvuga ngo none nimba je nifuza gwerekanya umupira ni gute nzumvisha Jude nk'umukinyi sansa akomeye kandi kuko kukugurira uwundi ufise Jude byari bigoye ni gute nzumvisha Jude ko agomba kumukinya yerekanya umupira gusumba ngo macenga ariko kandi ukavuga ngo ni gute ngomba kumvisha umwana yitwara dagure ko namukeneye ko karite yo gusereva nka muicizera abandi bantu bategera gute batamuha ariko kandi ukaniyumvira ngo ni gute nifuza rero gukina umupira gwerekanya mugabo mfise imashini yitwa Mbappe insindira ivyo bitsinda ariko mfise undi mukinyi mu createur yitwa Vini ko tegereza kwiyumvira ngo nje kwempoza ibintu nshaka ko mindura style doje iyo ndabasanze mo kayivamo mugabo sinje guhindura abakinyi Madrid nsanze ifise bitwi yihanganga wategereza kubijera umugabo witwa company Jenzo Kamanda mutanga ko reference company yavuga ngo ivyo nshaka gukina nuberekanye umupira yari guhera mu igora akavuga ngo umuntu yitwa Manuel Neuer ntagikene muri no project none akaza akavuga ngo Serge Gnabry Leon Goretzka baraheze abo bare Roisane nta bakinyi ngikeneye none akabwira equipe ati nta bakinyi bo ku nimero 23 dufise bari pre kudukinira muri style moderne ni mu mabaratero beza mugabo yashyize asanga Stanisic asanga ko na Dream ati no bahingika bigakunda asanga none ati bujya mfashe umugabo witwa Kimmich nkaguma ndamukinisha kuri zibiri hari fresher ngene muri Median na Zoro abwira Kimmich ati nivyo kuri zibiri bagukinisha ariko garuka muri Median amasosia ko Pavlovic ariko kandi mu mwanya kabazi ngo mfise witwa Goretzka mwiza ni sawa afata umwana yitwa Musiala avuga ati it's okay mugabo nafise Musiala reka numvishe Gnabry ko agomba kumudisi cyane gusumba kuba umwinga bivaye n'ivyo ngina mugabo abanza kubereka ngo je vous respecte avant tout kuko sinoshika nk'umure equipe nizongurira bose ngize gute nifuza hama kandi nk'umwana w'umudago n'umure equipe ya Bayern uba wubashwe ariko kandi uko kubaho barazi ngo kuroganya Bayern nziza ifise abadage egare kuroganya equipe nationale nziza erega uno munsi ni kudire kuri equipe nationale igiye mu gikombe cy'idafise Gnabry mugabo Gnabry twari twiteze yari wani ni yari Gnabry wa company mugabo izo performance wowe rufise message yuko Madrid nziza itwara Ligue des Champions erega no munsi umenye ngo meme ni elimination ya Bayern muri UEFA Champions League barabuze cyane witwa Gnabry ngivyo kuri Real Madrid ariko bigaragara ngo iracafise ikibazo ko nk'ubu makuru ago macancana kavuga ko hagiye kuba inama hagati ya face to face Mbappe na Perez